Ndayikeza Eric mvuka imusigati mu ntara ya Bubanza ariko ubu mba ibujumbura mu Carama ariko iyi societe mubona iraha hejuru Makingo Makara Kigazi Mbabura Burundi ikorera mu Rubirizi aha urenze mu Carama hafi ya Ntumangende ni muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura rirare. Umugambi wacu nuwo gukingira ibidukikije mu guhingura ayandi makara yigitangaza aboneka ku giti kitarinze kwicirwa. Ni nayo mpamvu icivugo cacu ari igitangaza ni igiti kivamwa amakara kiticiwe. Nukuvuga ibiciro duhereye ku makara niyo afise inyungu cyane kubuduhisemo canke kuwisemo uyu mugambi. Nukuvuga ibiciro tugurisha ikiro amajana 8. Ayo majana 8 ico kiro kimwe kigaca kija mu kibanza c'amakara y'ibihumbi 2. Umuntu yahora akoresha amakara y'ibihumbi 2 ku munsi aca akoresha ikiro kimwe c'aya makara yacu c'amajana 8 akaba garuje mu muryango 1,200. Ishira hamwe ryacu novuga ko riri hagati na hagati ntiriri mu ntango mugabo rirageza ahantu rimaze kwangaza abakozi 6 hama na jewe nkaca ngirindwe. Nukuvuga kandi uyu mugambi ni jewe nawuvumbuye kandi ndabona ko abantu barabyidukira cyane kandi barabikunda kuko babikuramo inyungu nyinshi kuko ukoresheje iyi mbabura n'aya makara ukoresha umwanya muto cyane. Wahora ushusha amazi minota 20 uyashusha mu minota 2. Wahora uteka ibiharage mu masaha 2 ubiteka mu minota 45 hagati ya 45 n'isaha. Abantu badushorera n'abantu bose bahora bashorera bagurisha amakara y'ibiti. Abo rero iyo bumvise umugambi wacu wo gukingira ibidukikije hamwe n'ubutunzi bw'umuryango bakaza tukabasigurira bakabona ingene aya makara yacu aramba bakabona iyi furi ingene ishobora koza inyama imikeke nk'iyi n'inyama y'inkoko murabona ingene yashoboye gutukura ku buryo yahinduye ibara kandi ari inkoko ya mutoyi ikagira inyama zitukura nk'izi nyama y'inka. Muca mubona ko iyi furu aba ashoboye bakeneye ibintu bya kijambere canke biryoshe baca bayidushorera. Rero nukuvuga impande zose z'aba bivanye n'uburyo bafise baradushorera kandi barabinezererwa kuko yaba umwanya yaba ubutunzi bw'umuryango yaba gukingira ibidukikije byose biraserukirwa muri society wacu. Mu mwaka uri imbere ndabubona ko nzoba ndiko ndakorera mu gisagara ca Bujumbura cose Zagasekebuye Kanyosha hose ari yondi kandi ndashaka ko nzoba ngeze Ingozi Kayanza na Gitega kubera bijya bisagara ni bisagara binini kandi uri kurakurikirana amafuso y'amakara yinjira muri byo abari menshi cyane. Bipfuza kuturondera rero bo twakura kuri Sebutanteye 26 27 28 69 55 656.